Urukurikirane rw'ibiganiro vy'umuhari inamahoro ku mateka y'abakenyezi, ikiganiro ca 23. Umuhari inamahoro urabandanya rwa rukurikirane rw'ibiganiro ku mateka y'abakenyezi. Uyu munsi twubakira ku ciyumviro nyamukuru catumye amakungu yemeza ingingo ya 13/2025 mu bihumbi bibiri yafashwe n'urwego rujejwe umutekano kw'isi rw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ico ciyumviro nyamukuru kivuga ko amahoro arama adashoboka abakenyezi n'abigeme bagikumiriwe, kandi ko amahoro ajana n'iterambere ridakumira. Nkako ubwo rwego rw'umutekano kw'isi rwisunze iyo ngingo yerekeye abakenyezi, amahoro n'umutekano, rwaremeje neza ko ari ngombwa ko abakenyezi bazokwamana ntaryo bahamagarwa mu gikorwa co gukingira amahoro, kwuzuriza abatase no kugarukana amahoro mu bihugu, kandi bakanaserukirwa aho hose ingingo zifatirwa, bakanakingirwa ico cose cobahungabanya canke cohungabanya agateka kabo. Ingingo ya 18/20 yemejwe mu mwaka w'2008 ivuga ko ihohoterwa ry'umukenyezi canke umwigeme mu gihe c'intambara bishobora gufatwa nk'icaha co mu ntambara, icaha c'agahomerabunwa canke icaha c'ihonyabwoko. Ingingo ya 18/88 yemejwe mu mwaka w'2009 yashinze ko mu burere harangwamwo ingwano hogenwa umunyamabanga mukuru ajejwe ibibazo vyerekeye ihohoterwa ry'abigeme n'abakenyezi. Ingingo ya 18/99 yemejwe mu mwaka w'2009 nyene isaba ko abakenyezi n'abigeme bogira uruhara ruboneka mu migambi yo kurondera amahoro no mu kwiyumvira no gushinga ibimenyetso biboneka vy'ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo 13/2025. Turavye mu Burundi wacu, umuhari inamahoro wagira wibutse ko ingingo 13/2025 yemejwe kuwa 31 Gitugutu, inyuma y'imisi ibiri gusa amasezerano ya Arusha ateweko igikumu. Ivyo vyari ibihe bihambaye bisa n'ibibereye nka rimwe, vyahinduye vy'ukuri ubuzima bw'abarundikazi n'ingene babona ivyabo. Turavye intambwe amasezerano ya Arusha yari yadushikanyeko, nkako hishimikijwe iyo ngingo n'uruhara abakenyezi bagize mu runani mu kuja guharanira kuja mu biganiro vyo kugarukana amahoro i Arusha, harashitsweko ibwirizwa nshingiro riha abakenyezi ibibanza bitaja munsi y'ibice 30% mu nama shikiranganji, mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, be no mu nama mpanuzwa jambo za komine. Uko igikorwa co guharanira agateka kabo gikomera, usanga no mu zindi nzego zitategekanijwe n'ibwirizwa nshingiro abategetsi bagerageza kugena abakenyezi kuri urwo rugero. Hisunzwe iyo ngingo ya 13/2025 biraboneka ko hariko haraza ukwitwararika iterambere ridakumira mu mategeko amwe y'igihugu. Aha twovuga nk'ibwirizwa rigenga amatora, ibwirizwa rigenga imigambwe. Twovuga kandi nk'ibwirizwa rihinyanyura ibwirizwa mpanavyaha ryo mu 2009, aho ivyaha vyo gukubagura abigeme n'abakenyezi vyanonosowe bigahanwa gusumba uko vyahora. Twovuga kandi ibwirizwa ridasanzwe rigenga gukingira ivyabona, guhana ivyaha bituruka kw'ihohotera rifatiye ku gitsina, ryashizweko umukono mu mwaka w'2016. Yamara naho hariho intambwe abigeme n'abakenyezi bagize kubera iyo ngingo 13/2025, impinga iracari ndende ku vyerekeye gukinga amabi akorerwa abakenyezi. Nkako haracariho ingingo zikumira abakenyezi, aha twovuga nk'ibwirizwa rigenga ingo n'imiryango, hamwe n'igisata cerekeye iringanizwa ry'amatungo y'abubatse be no gutorana, bikigengwa n'imico y'ikirundi. Natwe tukaba tuzi ko iyo mico irenganya abigeme n'abakenyezi. Umuhari inamahoro uboneyeho aka kanya ko gutera akamo leta y'u Burundi kugira ngo itosore ibwirizwa rigenga ingo n'imiryango
yongere iringanize igisata kijejwe itorana be n'amatungo y'abubatsi.